Kw'isi umuntu aravuka agakura agasaza agapfa, ariko si ngombwa buri gihe yuko arinda gusaza gusa. Mu buzima umuntu arashobora gupfa mu gihe abantu batari biteze. Ni navyo vyashikiye nyenicubahiro Petero Nkurunziza kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 nibwo yasezera uwiteka. Abantu benshi byarabananiye biranabagora gutahura kumva yuko umukuru w'igihugu yari asigaje gusa amezi 2 kugira ashobore kurangiza ikiringo asezera uwiteka. Aho naho hari ku bitaro vya cinquantenaire Ingozi. No musi kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 niho no muhisi yafubanwa iteka mu birori vyitabiriwe n'abantu benshi kandi bagiye bagaragaza akababaro bagiye bagira, na cyane cyane kubera ibikorwa yagiye akora canke se ku amarangamutima bagiye bagaragaza bivanye nuko bari bamuzi nuko vyari binameze. Uno musi rero tugiye kugaruka kuri bino birori novuga vy'umubabaro vyaranze uno musi udasanzwe uwo gusezera ubwa nyuma ndetse no kuzikwa kwa Perezida Petero Nkurunziza, Perezida yatwaye igihugu mu myaka 15 yose akorera igihugu, akorera abarundi. Reka nakugusabe ugire subscribe kuri channel YouTube yacu, ndanagusabe usange zino video una liking n'ivyaba avyiza. Nakubwira ko ibirori vyatanguye neza na neza mu gihe cyo mu gatondo gihe cy'isaha 2 kuri hôpital cinquantenaire twese turashoboye y'Ikarusi, aho ndetse yanasezereye uwiteka kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 inyuma yuko yaravuye kurorera umupira w'amaguru ku kibuga umupira w'amaboko ku kibuga cy'umupira w'Ingozi. Nibwo yafatwa n'ingwara, hanyuma biza gutangazwa neza na neza yuko urupfu rumuhitanye inyuma y'iminsi 2 yonyene, kuko hari kuwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 inyuma yo kuvanwa ico kiziga ngaho kuri hôpital cinquantenaire baciye bakizana neza na neza mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma, aho isinzi ry'abantu bari bambaye impuzu zera cyane cyane abagore n'abigeme n'abagabo, impuzu z'amashati yera n'amapataro yirabura, bari bakinje kugira ngo bakurikirane ndetse banerekana amarangamutima yabo, banasezere ijya nyuma umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, umwe mu bagabo bijunja n'ijambo baranze kino gihugu inyuma y'ukwikukira. Bino birori rero vyari vyitabiriwe n'abategetsi batandukanye, aha twavuga inzego nkuru mu gihugu, haba mu za gisirikare canke se mu gipolisi, ariko kandi hariho n'abashitsi bari bavuye hanze. Mu nzego nkuru hariho umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi, ariho ubu aheruka gutorwa ndetse ava mu mugambwe umwe na nyenicubahiro Petero Nkurunziza, ariwe Evariste Ndayishimiye, ndetse n'umushikiranganje wa mbere ariwe Arengiyome Bunyoni, ndetse n'abandi bose tutibagiye, ndetse n'umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu, aribo abana 3 b'abakobwa ndetse abana 2 b'abakobwa ndetse n'abana 3 b'abahungu. Tukavangamo na Keri Nkurunziza asanzwe ari n'umu officier aheruka kumara mu gisirikare cy'u Burundi. Aha rero niho ibirori twavuganye zina, aho aba n'abandi bagiye bashikiriza amajambo. N'ibirori vyariko biteramishwa canke twavuga vyanimishwa na korale yari sanzwe irimbwamo n'umukuru w'igihugu, inyuma y'amasengesho yagizwe aho nka musenyeri arongoye diocese ya Muyinga ndetse n'uwurongoye abashehe abisilamu bose ndetse n'uwaserukiye abapasteri aba mu isengero Eglise di Roche
risanzwe rifiswe mu minwe na première dame n'uwari première dame ariwe mukuru umugore w'umukuru w'igihugu umutambukanyi w'umugore w'umukuru w'igihugu nibo bagize isengesho ryo kwinjira hanyuma hakurikira ijambo rya Evariste Ndayishimiye mu ijambo yagiye ashikiriza yagiye yibutsa abarundi bose yuko ari umuntu wijunja n'ijambo ndetse yibutsa abantu ibikorwa yagiye akora ndetse anavuga n'ijambo kirumana ati ntituzokumaramaza tuzogumiza ikirenge mu makanda yawe kurya nawe wagomye mu makanda y'abatuboneye izuba nka ntare rushatsi mwezi gisabo gwa gasore ndadaye n'izindi fura z'uburundi jewe ubwanje ndahomvye umuhanuzi mukuru umwe abazwa vyose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye wa wundi amenya icyasongoye iho aya n'amajambo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije ndetse n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe yashikirije ijambo rikomakomeye cyane aho yifashishije ijambo ry'Imana yagiye arasigurira abarundi anabihanganisha ndetse avuga yuko inkomezi z'Uwiteka zamufashije cyane cyane muri bino bihe vy'umubabaro ndetse n'umuryango wiwe avuze ati kubura umuntu mu mwanya mutoyi wari ugikunze kubana nawe ntibiba vyoroshe ariko mu muryango Imana yaduhaye inkomezi zo guhagarara muri bino bihe yongeye kandi aravuga ati ko ari ugukengurukira Imana ku gitangaza yadukoreye inyuma yuko tubuze uwo ubwanje umukunzi abana bakabura umuvyeyi dushima Imana uko arangije amahoro atapfuye urupfu ubwo gashinyaguro ikindi yarangirije neza yapfiriye mu mwami yongeye kandi arasengera abarundi anasengera abantu bose bari ngaho anabasaba nabo yuko batoririra uyu apfuye ahubwo boriririra nyabona iherezo ryabo ikiziga cahacanye n'icubahiro Petero Nkurunziza cavanywe ngaho kuri stade Ingoma aho ibirori vyariko birabera ahubwo cegerezwa gato kumusinzira aho byari bitekanijwe yuko gifubanwa iteka inyuma naho nyene y'ibirori bitandukanye byabanje gukorekana cyane byari bihagarariwe n'igisirikare cy'u Burundi ariko imbere yuko ajanwa no kubibutsa yuko habaye ikintu twovuga kumunamira aho abategetsi batandukanye bagiye bunamira umuhisi twabuze tutanka ari we Petero Nkurunziza nakubwiye ko yasenze isi ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 nibwo rero iziga ciwe cajanywe ku musinzira aho yafubanywe iteka mu marira n'agahinda k'abarundi bari muri ivyo birori abantu benshi bagumye berekana yuko ari umwe mu bagabo bijunja n'ijambo ndetse binagoye kwihanganira kuba Uburundi bubuze uno mutegetsi ari ibintu bibabaje cyane na cyane yuko ari umwe mu bantu twavuga yuko yacanze igisirikare ca kera n'igisirikare cy'ubu gushika yuko n'ubu mu gisirikare ibintu biba bimeze neza ndetse no mu Barundi hose ibintu biba bimeze neza atawikeka uyundi ngo uyu ava mu bwoko buriya uyu ava mu bwoko buriya ibi byose akaba ari bimwe mu bintu abantu benshi bagenda bashima no kuvuga rero yuko igisirikare cy'u Burundi cyari gifise igikorwa kidasanzwe ndetse akaba arico cyari kijejwe kuba gicungera ikiziga ndetse no gukora ibindi birori byose byankenerwa byajana n'uno munsi mukuru ariko kandi wabaje tuvuga ko waronezereye ugufubana iteka
nyenicubahiro Petero Nkurunziza. No kubwira kandi yuko Petero Nkurunziza numwe mu abantu benshi bagiye bashikiriza ati ni intwari, ndetse akavuga ijambo ry'ishimikiro ndetse n'iragi twavuga yuko yasigaranye abarundi ari ryo dusenge dukora, dukore twongera dusenga. Aha ni nayo mpamvu abantu benshi bagenda bashira imbere ndetse bagenda banavuga yuko ibikorane yagiye atunganya vyatumye abarundi biyubaka ndetse banakunda Imana cyane, banakunda gusenga. Aha rero kuri kumusinzira niho hagati mu gihugu c'Uburundi niho yafubanywe iteka mu masaha y'umugoroba, mu masaha ya 9 inyuma yuko abasirikare bari bazanye ikiziga. Aha ni naho havugijwe vya bigoho vya muzinga 21 kudokano mu ntumbero yo kumusezera ubwa nyuma. Tubanze tuhagarare gatoyi twibuke ino cunge yacu Petero Nkurunziza. Nukumenyesha yuko imbere yuko n'ubundi ashingugwa na iteka bongeye guhamagara uwuserukiye umuryango wa Petero Nkurunziza, naho haza première dame no kuvuga Denise Nkurunziza, yongera kuvuga ijambo ryari kuyemwe amajambo y'inkoramutima, ndetse naho nyene yafashe umwanya arasenga. Aha mu ijambo yashikirije yibukije abarundi yuko ari umwe mu bantu b'intwari, ndetse anibutsa abarundi n'amakungu yuko bari kumwe n'Imana, yuko byose bishoboka, bari kumwe n'Imana, yuko batazomaramaza Uburundi, batazomaramaza abarundi, ndetse yuko yizeye yuko azofasha neza, ndetse azonarera neza abana yamusigiye. Nakongera nakwibutsa yuko première dame Denise Nkurunziza asanzwe ari na pasteur, asanzwe akuriye Eglise Gihoshe. Inyuma yo kumufubana iteka rero nibwo ibirori byo kushira ingori z'amashurwe byaba hano imbere y'abantu benshi bari basanzwe bari muri kino kibanza. Bamwe n'abandi bagiye bashira ingori z'amashurwe, haba umuryango wiwe ndetse haba na umukuru w'igihugu n'abandi batandukanye bagiye bashira ingori z'amashurwe. Ndakwibuza yuko kandi mu ijambo Evariste Ndayishimiye yashikirije, yongeye kwibutsa abarundi yuko bageze muri kino kibanza boraba bakahagarara gatoyi, bakibuka ivyiza bagiye bakorerwa na nyenicubahiro Petero Nkurunziza, ndetse hari n'akajambo yavuze boza baracishamo. Ariko kandi yanavuze yuko bagiye kuzokora haba kumwitirira ikindi gikorwa kidasanzwe, bazomwitirira kugira ngo azohore yibukwa n'abarundi ibihe byose. Nizeye yuko bakunze ivyacu TV mwe mwese mubandanya mudahingishanya mudaduta, ahubwo mwebwe mubana natwe. Twari twifuje ko tubagezaho incamake y'ibirori uko vyagenze, na cyane yuko uno mukuru w'igihugu cacu yatwaye imyaka 15 yapfuye canke yasezeye isi, yakaryamira ukuboko kw'abagabo, yishwe n'ingwara y'umutima. Hari vyinshi yagejeje ku Burundi, haba uno munsi amahoro n'umutuze mu Barundi. Reka nongeye gushimira, nagusabye usangize no video niyabikunenzereje, ndetse nagire na subscribe utarabikora unje ubu bushasha. Hanyuma ibindi biganiro kugira ngo bizohore bikugeraho udatamye, uja musi ya video harano ivyacu TV urabona ahantu hari agakengeri ucu fyondaho. Thank you.